Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buhamagariye vuba na bwangu abajejwe intwaro bose ku nzego zose kurushirizaho gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'itegeko shikiranganji ryerekeye isuku n'isukura. Muri iyo ntumbero nyene, umunsi wa kane wa burindwi uhariwe kwama turaba aho tugejeje ibikorwa by'isuku n'isukura. Dusavye ko uyo munsi umenyeshwa abenegihugu bose. Kuri uwo munsi wa kane, ba musitanteri barongoye amakomine, abarongoye amazone, ni ukuvuga ba chef de zone, abarongoye imitumba n'amakaritiye, bazokora ibikorwa byo gusuzuma, guhimiriza hamwe no guhana abiciye amatwi hakurikijwe ingingo ziri muri iryo tegeko. Ubushikiranganji burasubiye guhamagarira ibisata byose vya leta hamwe n'abikorera utwabo kwerekana akarorero keza mu gusukura aho bakorera, na cane cane imbere y'inyubakwa zabo no mu mpande z'amabarabara makuru. Kubera vyibonekeza ko amashirahamwe ajejwe gukura imicafu mu mpangu z'abantu badakora neza ibikorwa biyemeje, bigatuma imicafu igwirirana mu mihana yabo, abajejwe intwaro na cane cane mu bisagara basabwe gutunganya neza no gukurikirana ku munsi ibikorwa by'ayo mashirahamwe kugira ngo arushirizeho gukora neza akazi bashinzwe, birinda amatati yo kwaduka hagati yabo kandi bakorane neza n'abenegihugu. Ubushikiranganji busavye abenegihugu bose gufata ibikorwa by'isuku n'isukura nk'ibikorwa byo gukunda igihugu mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu bose, gukingira ibidukikije no kuja mu murindi w'iterambere rirama mu gihugu cacu ciza c'u Burundi.